Tuti bene data ndabaramukije mw'izina rya Yesu muri kumwe na Irene Nahazwe. Uno munsi mwiza n'umunsi Imana yaduhaye, muri kuri rwa rubuga shingira intahe Imana nzima kumwe na Irene Nahazwe nkuko nabibabwiye. Hanyuma tukaba tugira twongere tuganire ku biriko biraba muri Isirayeli, tuganire ku tuhanahana ijambo kugira ngo twumve ingene twokwifata muri ibi bihe. Reka dusenge dushime Imana. Mana, turagushimiye kuri aka kanya keza uduhaye kugira ngo twicare hano turiko turavuga ivy'ubwami bw'ijuru, turiko tuvuga ivy'amasezerano wahaye ubwoko bwawe, turiko tuvuga Mana amajambo ajanye na kazoza kacu kariko kaba ubu, kuko kariko karitegura ubu ariko kari hafi. Ico twiteze cane twebwe abakristo n'umuzo wa Kristo azoza gutora abiwe. Ico twiteze rero nuko ubu ico tubona turi mu bimenyetso. None rero Mana, ibimenyetso biza ari vyinshi, ntitumenye ngo imbega iki niki canke iki niki. Dusavye mpwemu wawe ngo atuyobore, aturongore, atwereke, tumenye ibihe, twongere twitegurire kuri urwo rugendo ruri imbere yacu kandi rutoroshe. Mwami Yesu, ndagushima kuko wadukunze ukaza mw'isi ukadupfira, ukaturihira umwenda twariko tutari gushobora kwikurako, umwenda w'icaha tutari gushobora kuwikurako, ariko watugiriye neza, uradutabara udukurako uwo mwenda wari waratwomyeko. None rero ndaje imbere yawe muri kano kanya, ndakweretse aba bene data bafise inyota yo gutahura, bafise inyota yo kugomba gusenga, ariko mbere bamwe ugasanga bariko barabura ingene bavyifatamwo, kuko babura ayo bacira n'ayo bamira kubera ukudatahura no kutabona neza ingene ibintu vyifashe. Uhoraho, uratuzi neza, uratuzi iva hasi n'icara ryacu, uri umunyakigongwe, urababarira, uratubabarira bose. Umwe bavuga ngo ivyaha vyacu uzovyibagira ubite mu kiyaga kure, aho tutazosubira kuvyibuka. None rero ndagushima kuri ivyo. Reka n'ubu Mana, muri kano kanya ndakwereka igihugu ca Isirayeli, ndatabuja na Palestina bahereranye bari kumwe. Mana, ngo muri aka kanya tugira tubivugeko, nawe ubane natwe, ariwe tuyobora. Ijambo ritavuye canke ridatumbereye nk'uko wewe ubishaka ntirisohoke mu kanwa kanje. Uzoba ukoze Mana, ndabisavye nizeye, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nsavye, amen. Ndabaramukije rero nshuti zanje, ndabashimiye cane kubera mwama mwitayeho gukurikirana kuri uru rubuga. Ndamaze kubona ko hariho abamaze gushira kugiramwo ivyo bita kwiabona, s'abonner. Abandi nabo baragize baragira kagakumu, abandi bagahanahana aya mavideo ducisha hano kuri runo rubuga. Iciza cavyo ca mbere nuko ubutumwa bushikira benshi. Ica kabiri nuko ubwo butumwa bamaze kubashikira, tubwire n'icizere yuko abantu bashobora kuronka agakiza. Nico gikuru dufise ngaha, ibindi vyose ntaco bisiguye. Ego, none rero jewe ndanezerewe rero no kubana namwe muri aka kanya. Nagira ngo ndababwire yuko intambara mubona muri Isirayeli, intambara yatewe nk'uko twabikurikiranye mu makuru n'abihevyi bo mu muhari wa Hamas, kandi bafise n'ababashigikiye, gatera igihugu ca Isirayeli. Abisirayeli nabo bakaba bariteguye, bamaze iminsi bavuga ko bariko baritegura, ariko bariko barasa ibisasu muri ako karere kabamwo aho ivyo vyihebe bikomoka, aho bibaza ko bikomoka, ni ukuvuga mu karere ka Gaza, mu karere muri utwo turere tubiri.
muri Palestine, muri Cisjordani na Palestine. Ni Yerusalemu murabizi ko hariho abari muri bo muri uwo muhari bibaza ko bahaba muri Yerusalemu yo mu buseruko. Iyi ntambara iriko iraba muri Isirayeli si intambara ntagatifu nk'uko bamwe bashobora kuvyibaza. Ce n'est pas une guerre sainte. Ntabwo ari intambara nyeranda canke yera canke ntagatifu, haba ku ruhande rw'Abisirayeli haba ku ruhande rw'abagwanya Abisirayeli. Ni intambara mbi, ariko ni intambara iri mu rutonde rw'ivyahanuwe, rw'ibizoba. Ego, reka dusome ijambo rimwe imbere yuko tuvuga ayandi majambo yose. Mbere yuko tuvuga ayandi majambo yose, reka dusome muri Daniyeli 3, akarongo ka 17. Iyi nkuru dusoma ni umutwe w'amajambo, ni ba Shaduraka bategwa mw'itanure ntibagira ico baba. Nkaba mvuga ati mbe none ibi bihuriye hehe? Aba ba Shadurake bari abana b'Abayuda bavuye muri Isirayeli, batwarwa nk'inyagano, baja mu bundi ubwami butaborohereje, bwabasavye gusenga ikigirwamana, ariko baravyanka, bemera gutabwa mu muriro. Hariho rero ikintu cabaye, ijambo bavuze niryo ngira ngo ndabasomere. Bavuze ngo babajijwe, hariho umwami yarababajije, yagira abate muri ubu some kugira ngo ntitwaba tugihera kuri 17, twohera haruguru gatoyi kugira ngo muvyumve. Nuko noneho nimwumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri na sumponya n'ibindi vy'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari vyiza. Ariko nimutagisenga, muca mutererwa mw'itanure ry'umuriro uhinda. Mbega Imana yobakiza mu maboko yanje, yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe? Ico cari ikibazo rero babajijwe. Barishura Shaduraka na Meshaki na Abudenego, bishura umwami Nabukadineza bati, ntiturinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo. Asanga ari uko bimeze, Imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobora kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. Ariko naho bitoba bityo, umenye mugenzi ko tutosaba imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo c'izahabu wahagaritse. Haleluya. Aba bantu bari kumwe n'Imana, bariko bavugishwa na mpwemu w'Imana, baravuga bati ico caha ntaco dukora co gusenga ico kigirwamana wahagaritse ngaho. Imana yacu ntibuze ububasha bwo dutabara, ariko naho bitoba uko ntituzogisenga. Muhava mumbwira muti none ivyo vyose bihuriye hehe niyo ntambara y'Abisirayeli? Naho Abanyisirayeli batemera Yesu Kristo, baremera amabwirizwa ya Mose, Imana yahaye Mose. Muri ayo mabwirizwa hariho iriri mu Kuvayo, mu gitabo co Kuvayo
umurongo wa 20 igice ca 13. Umurongo wa 20 igice ca 13. Ni igice kigufi gose handitse ngo ntukice, ntukice. Aho ni muri iyo Bibiliya, ni muri Bibiliya y'ikirundi. Mu gifaransa nasomye hamwe, nasomye ngo tu ne tueras point. Narumvise muri iyi minsi abakozi b'Imana bariko baragerageza gusigurira ubwoko bw'Imana ibiriko biraba. Umwe rero ari muri, si umwe gusa, hariho abamaze kuvuga bati Imana ntiyigeze ibuza, amajambo ngira ngo akora mu Gifaransa, hariho sinzi ko assassiner ingana kugandagura. Imana ntiyigeze ibuza kwica, yabujije kugandagura, niko nobivuga. Ibi ndabivuze kubera iki? Twarabonye twese ibara ryakozwe n'ivyo vyihebe vy'aba Hamas n'abantu bishe n'ingene babishe nabi. Nk'umuntu afise amaraso n'umubiri nk'uko kwacu, ntiyobura gushavura, ntiyobura kumva agomba kwihora. Namye numviza mwene data umukozi w'Imana avuga ati hariya Abisirayeli baracakoresha rya tegeko riri muri bivuga ngo iryinyo rihorerwa irindi, ijisho rigahorerwa irindi. Iri jambo dusoma ntukice niryo bwirizwa dufise. Niba nibuka neza mu gitabo ca katikisimu ngo ntukicire ubusa. Nico gisigura yuko mu mwanya uyu urashobora kwica, mu wundi mwanya ntiwice. Ariko jewe mpagaze kuri iri ntukice. Raba muri Bibiliya yawe nawe ntukice. Nasomye amajambo ya ba Shadraka na Meshaki na Abedenego, baravuze bati umva, Imana yacu irashoboye. Nta n'umwe akeka yuko Abisirayeli ari ubwoko bwatoranijwe, ari ubwoko bw'Imana. N'ijambo ry'Imana riravuga riti ntabwo yigeze iheba ubwoko bwayo. Nasomye naho nyene iryo jambo narisomye ejo bundi, ariko ngiye kurisoma no mu yindi Bibiliya, nasanze mu Bibiliya bavyanditse ama traduction atandukanye, canke ingene babisobanuye ku buryo butandukanye. Habiri Yeremiya 51 igice ca 5. Ndababwira ivyo nsoma ngaha. Igice ca 5, Yeremiya 51 igice ca 5. Aravuga ngo kuko Abisirayeli atari ntabwa canke Abayahudi ku Mana yabo, niwe uhoraho nyene ingabo, naho igihugu cabo cuzuye ivyo bacumuye, uwera w'Abisirayeli. Imana ntiyabahevye, Imana ntiyobewe kubatabara. Ego turiko turabona rero ingena bariko baravyifatamwo. Urubuga abantu bamaze kuvuga ko hari abantu batashobora kuba bari muri ivyo bintu nk'inzoya, n'abantu batishoboye benshi bariko bagwa muri izo ntambara. Ku bisanzwe ibiriko biraba hariya nta n'uwo vyotangaza. Ngira ngo abibuka igihe ca Ariel Sharon atera inkambi zo muri Libani zitwa Sabra na Shatila,
ngira ngo murazibuka abantu bahatikiriye. Mwene data niwe yamye avuga ati mwene izi ntambara zama zigenda zikura nuko imyaka nk'ine iheze haba ibintu nka bene ivyo, ariko ivyabaye ubuye byabaye ibirenze urugero. Twitegereje ubuhinga bakoreshejwe n'ivyo vyihebe, twitegereje kandi n'abantu babiguyemwo canke babigizemwo imbohe muri ako kanya gato. Imana rero irashoboye gutabara abisirayeli ubundi buryo, ariko siko biriko biragenda. Nawusubira kubibutsa yuko muri Isirayeli nivyo hariho abantu bafise ukwizera, abita aba ultra orthodox canke kohanini. Mbere abo bantu barafise ukwizera koko, nta n'imirimo myinshi bakora no gusenga, ariko abandi babayeho ubuzima busanzwe. Hariho abizera basanzwe, ariko hariho kandi n'abandi batari muri ivyo babwiye. N'abanyapolitike, abanyapolitike bahariya nta n'umwe, ni bake baje bafise uko kwizera gukomeye, kuko yemera ya mana ya Aburahamu, ya mana yabakura muri Misiri. Ariko bariho baragisangiye c'ukwemera ko basangiye amamuko, ariko abizera muri bo si bose. Gusa mu mico yabo y'uko kwizera kwabo barabikatajemwo, barabikomeyemwo bose barasenga umwanya munini, bafata umwanya munini. Noneho rero iyo dini y'abayahudi ifise ibindi yagiyemwo vy'imico, ariko Imana irabazi kandi irabivuga, ntiyasivye kuvyibutsa. Nta nkeka rero yuko Imana izobibuka igihe kigeze, kandi nabo nyene ngo bazogera ngo bunamurira amaso uwo bacumise. Ego Yesu yarababwiye ati mureke kundira, nimwirire mwebwe n'abana banyu. Ariko ubuye muri Isirayeli ku mpande zose rero turiko turabona abantu bashigikira aba, abandi bashigikira aba. Mwarabonye muri Afurika ko hari ibihugu bimwe byavuze biti twebwe n'iyo oyiwa iriko irashigikira, iriko irahengama gutya, twopfuma tuyivamwo. Ego aha i Buraya bose bashigikiye igihugu ca Isirayeli, ariko no mu banyapolitike indimi zigenda zinyurana. Hariho uwavuze yitwa Philippe de Villepin, niwe yavuze ati ego nivyo yuko umuntu ashikiwe n'ibintu nk'ivyo yokwivuna, ariko ntawoca avuga ngo nabikore uko avyumva. Si ivyo ngiyemwo, ahanini nuko nshaka kubahamagara mwebwe bene data, mwebwe mumaze kwizera, mufise ikibazo none nosengera Isirayeli kandi iriko ikora amakosa tuyabona. Abandi nabo bakavuga ati yana nta makosa iriko irakora, niko bitewe no kubasengera ko n'Imana yabivuze. Hari ijambo dusoma, reka ndarisome, dusoma mu vyakozwe, mu Migani 24. Mu Migani 24 umurongo w'11 hatubwira ngo umurongo w'11 ariko Imigani 24 umurongo w'11 handitse ngo urokore abo bashorewe bajanwa kwicwa,
n'abagenda bacitse intege bajanwa gutikiza. Ntubure kubatabara. Niyo bavuga uterega ntitwari tubizi, mbega ubwira imitima ku munzane ntavyiyumvira, kandi uziga mu bugingo bwawe ntabizi. Mbega ntazokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ego turongera tukagaruka tukaza mu Baroma, ibaruwa rya Pawulo yandikiye Abaroma 10, duhera ku murongo wa mbere nyene, hatubwira ngo bene data, ivyohimbara umutima wanje nivyo nsengera Abisirayeli ku Mana, ni ukugira ngo bakizwe. Bene data, ivyohimbara umutima wanje nivyo nsengera Abisirayeli ku Mana, ni ukugira ngo bakizwe. Amen. Ndabashingira intahe yuko bafise ishaka ry'Imana, abo nababwira bafise ukwizera, bafise ishaka rikomeye, ariko si mu buryo bw'ubwenge. Tubandanije iki gisomwa ko batari bazi kugororoka kuva ku Mana, bakarondera kwishingira ukugororoka kwabo ubwabo. Ntibaganjwe no kuva ku Mana. Okay. Nuko rero nashaka kubabwira yuko ivyo arivyo byose turiko turabona, naho bibabaje, no gusengera Abisirayeli, tugasengera abo bose bashorerwa bagiye kwicwa, tugasengera no kubasengera bose kugira ngo bakizwe. Ariko tukamenya ko Isirayeli ifise isezerano ry'Imana. Isirayeli ifise isezerano ry'Imana. Muri Zaburi ya 14, Zaburi ya 14 tuhasoma amajambo, uhereye ku murongo wa 3 tuhasoma aya majambo, reka tuyasome. Ngo barazimiye iyo bava bakagera, bose banduye hamwe, ntawe ukora ivyiza, eka nta n'umwe. Mbega inkozi z'ibibi zose nta bwenge zifise, ko barya abantu banje, nuko barya nkuko barya umutsima, kandi ntibambaza Uhoraho. Aho nyene bahagiriye ubwoba bwinshi, kuko Imana iri mu bwoko bw'abagororotsi. Imigabo y'umugorwa murayitetereza, ariko Uhoraho n'ubuhungiro bwiwe. Icompa agakiza k'Abisirayeli kakaba kaje kava i Siyoni, Uhoraho niyasubiza y'ubwoko bwiwe bwajanywe ari nyagano. Niho aba Yakobo bazohimbarwa, Abisirayeli bakanezerwa. Iyo ni Zaburi ya 14. Imana rero ifise umugambi mwiza w'Isirayeli, ariko Imana icyo yifuza ni ukubakiza. Turazi ko hari ibihe bitoroshe bizobashikira, kandi n'ibi bihe barimo si vyoroshe. Mwebwe bene data benshi mufise ikibazo co kwibaza ngo mbega none ko batewe bariko, mbega iyi n'intambara ifise imfungwa, mbega iyi n'intambara ifise, murabona ko iyi ntambara ni intambara iteye nk'ikiburirane. Ubundi haba umugwi umwe ngaha, uwundi ukaba ngaha, bigahangana, bikavuga ko imbohe zipfungwa.
hano mu Buraya hafi ibihugu byose byo ku isi n'Uburundi burimwo igihano c'ukunyongwa carakuwe. Mbega hariya hoho bimeze gute? Hoho bimeze gute? Muravyiyumvira mukabizirikana mukibaza muti none bimeze gute hariya? Ego reka tubandanye. Ariko ndababwira yuko iyi ntambara iriko irabera muri Isirayeli si intambara ntagatifu. Ce n'est pas une guerre sainte. Ariko kandi mwibuke twebwe dusa n'abatarimwo, twebwe duhamagarirwa gusengera ubwoko bw'Abisirayeli, ariko mu bisanzwe si ivyo gusa, dukwiye no gusenga kugira ngo dukizwe tugume duhagaze. Ego kuko ejo bundi twarasomye ijambo, nibaza ko hari muri mu vyahishuriwe Yohana igice ca 3 umurongo wa 21. Ivyahishuriwe Yohani igice ca 3 umurongo wa 20, igice ca 3 umurongo wa ivyahishuriwe Yohana igice ca 3 umurongo wa 21 utubwira ngo uwunesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi yumve ico mpwemu abwira amasengero. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko tuteza kunesha muri Kristo. Tuteza kunesha muri Kristo. Dukwiye kumenya yuko inzira y'agakiza ni Kristo. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nta yindi nzira iriho y'agakiza. N'aba Bisirayeli bataramwakira nk'umwami n'umukiza wabo bazogera igihe bamwemere, ariko isaha yabo ntiragera, kuko ijambo ryabo ryavuzwe ngo mu Bafilipi. Reka twarabe dusomye mu gitabo candikiwe, ibaruwa ryandikiye Abafilipi 2 turahera kuri 11, atubwira ngo reka duhere haruguru kuri 9, niko nabibona. Duhere kuri 9, avuga ngo nico catumye Imana imushira, uwo ni Yesu, hejuru cane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose aze afukame mw'izina rya Yesu, ay'ivyo mw'ijuru n'ay'ivyo kw'isi n'ay'ivy'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari Uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Reka turabe n'ayandi majambo ari muri Zakariya. Muri Zakariya naho hatubwira 12:10, hatubwira ibintu bisa nk'uku, avuga ngo kandi nzosuka ku nzu ya Dawidi no kubaba i Yerusalemu mpwemu y'ubuntu niyo gusenga, kandi bazokwitegereza uwo bacumise, bazomuborogera nk'uborogera umwana wiwe w'ikinege, bamugware akabonge nk'ukarwazwa n'imfura yiwe. Kuri uwo munsi hazoba amaborogo
ukomeye i Yerusalemu, umuborogo ukomeye i Yerusalemu, nka ya maborogo yabaye i Hadadirimoni mu kiyaya c'i Megidoni. Ivyo rero ntibizoba. Ego, iryo jambo rirasubira rikavugwa ahantu habiri hose. Riravugwa mu vyahishuriwe Yohana hambere akarongo k'indwi, avuga ngo harazanana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Amen. Muri Yohana 19 akarongo ka 37, Yohana 19 akarongo ka 37, naho dusoma aya majambo ameze gutya, avuga ngo kandi hari ikindi canditswe kivuga ngo bazobona uwo bacumise. Aba bacumise Yesu nta bandi baba bavuga Abisirayeli. Ego, bavuga Abisirayeli bazomubona, ariko bo urumva bafise, novuga ntibarafise ico cizere, ntaco bafise kuko ntibariko bizera Yesu muri uyu mwanya, ariko barafise novuga nti chance yo kuzobona agakiza. Ego, hanyuma reka tuje kw'ijambo rihereza, turisoma mu vyahishuriwe Yohana, bubwira kandi ni umurongo wa 13 igice c'icumi, coco kitubwira ngo umurongo wa 13 igice c'icumi, namba umuntu yagerewe gufatwa mpiri azofatwa mpiri, namba umuntu yicisha inkota akwiye kuzokwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera guserukira bo no kwizera kwabo. Amen. Murabizi yuko ivyaha vyose biraharirwa kiretse icaha cyo kurogota kuri mpwemu yera, icaha cyo kwihakana Yesu Kristo. Ivyo ibindi vyaha vyose biraharirwa. Ubu rero umwanya wacu ni umwanya wo kwihana. Ibi ntambara iri kwiraba, hariho abamye bibaza bati mbega none mubona ya ntambara ikwirikira itari kwiraba, ya ntambara ngira ngo benshi bakunda kuvuga niyo ya gatatu y'isi yose, intambara ya Harumagedoni izoza gukoza induru ngaha kw'isi. Bavuze ngo niyo ntambara ya nyuma Imana izogira n'abantu, abantu bazogira n'Imana. Iyo ntambara mwene data yavuze ati iyo ntambara ntiragera kubera yuko ishengero rizoba ryamaze kuduga, ico gihe iyo ntambara izoba. Ibi rero benshi barabiharira ko, kuko bamwe bibaza yuko iyo ntambara ishengero rishobora kuduzwa, iyo ntambara iriko iraba. Yego, ikindi cavuzwe n'uwo mwene data, ndamushimiye cane, ahari nawe ngira yonyumva, ariko avuga ati iyubakwa ry'ingoro ya gatatu nk'uko nayibabwiye ya Salomo, ikibanza yari yubatsemwo ni harya hari imisigiti, aho bita Esplanade des Mosquées, harya i Yerusalemu, ni hakuno y'umusozi wa Elayoni. Uri Elayoni ni ahantu wotera n'ibuye. Aho rero mbere nta n'uruzi, umenga nta n'akagezi kariho, hariyo akantu kameze nk'akayaya kahatanije, ariko kuri Elayoni hakaba hejuru gatoyi, ahandi naho uranahabona, ubona n'amazu yose uri kuri Elayoni. Aho Yesu yadugize aja mw'ijuru, uhahagaze urabona neza iyo misigiti aho yubatswe Yerusalemu. Iki gitero abahamasi bateye bacise Al-Aqsa. Umusigiti mukuru w'aho hantu witwa Al-Aqsa,
bavuga ko na Muhammed bwiwe yahaje kandi ngo akahabonera ibitangaza, mbere hari n'abo bavuga ngo niho yoba yaradugiye no mw'ijuru. Mugabo ivyo no kubibaza ngira ngo ababizi bobitomora neza canke tuzobimenya igihe byose bizomenyekana. Hanyuma rero uwo musigiti bavuga ko ari uwa gatatu uvuye Medina, Maka, hanyuma Yerusalemu. Hariho uwuno munsi yavuze ko ari uwa kabiri. Ibyo byose birashoboka, nta ni akamaro bimaze kanini kuri twebwe k'urutonde rw'ingene bikurikirana, ariko mumenye yuko abantu bafise ukwizera muri ibyo ni benshi cyane ku isi. Ejo bundi mwene data wundi yari yavuze ngo biraboneka canke bisa nuko bigaragara ko bagiye gukoresha aka kanya Abisirayeli bazoce babomora, bace basitura umusigiti Al-Aqsa. Mugenzi we no munsi yavuze ati oya, ndibaza yuko byoba ari ikintu kigoye batoshobora gukora muri kino gihe isi yoca ihaguruka canke abantu benshi boca bahaguruka bigatera uruhagarara rwinshi. Nta na kimwe dushobora kwemeza muri ibi bintu, ariko bitewe bitebuke niko bizogenda, ndibaza yuko bazobusitura. Ariko hari n'abandi bari bamaze igihe bavuga bati oya ntibazowusitura, bazokumvikana bagende bubaka iruhande, kubera ko ico gihe hazoba habonetse iyindi shengero rindi abantu bose basengeramwo, abantu bazokumvikana. Hariho novuga nti ni igicapo ingereranyo umuntu ashobora kuvuga ati erega bwa bundi nivyo. Murazi yuko hubatswe hariya mu bigo nyene vy'Abarabu baherutse kubaka ahantu hari amashengero atatu, ishengero ry'Abayuda n'ishengero ry'Abakristo n'iry'Abayisilamu, ni mu karere kamwe bazohasengera. Hanyuma uko ari amoko bafise imyizere itandukanye, ariko bumve ko badategerezwa gushamirana bariko barasenga. Birashoboka yuko hazobukumvikana iyo ya gatatu bakayubaka muri ico kibanza atanduru biteye. Birashoboka, simvuze ngo ntibishoboka, kubera ko iyo ngoro ya gatatu ya Salomo nubwo bariko barayubaka nticahanuwe ntikizosiba, oya. Ariko ubwacu twebwe abakristo, twebwe twizeye Yesu ko ari umwami n'umukiza wacu, ntaco tukeneye kubikorerako. Ndabisubiyemwo, kubera yuko aho muri iyo ngoro nyene niho wa wundi yitwa Antikristo azogenda akavuga ati mwari muzi n'amakuru, Imana ni jewe nyene. Yego, Imana ni jewe nyene. Hanyuma ico gihe ariko ivyo bizoba shengero y'Imana ryaramaze kuduzwa, ryaramaze kuja kwa Yesu. Ego, reka tuharabe kuko ayo n'amajambo akomeye ari mu Betesalonika y'Abatesalonika ba kabiri, akarongo ka 4 gushika ku 6. Umutwe w'amajambo uvuga ngo abagoreka ivyo kugaruka kwa Yesu, k'umwami Yesu, turabinginga bene data kubwo kuzoza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzokoranirizwa kuri we kwacu, ntimushoke munyiganyiga ngo mugwe igihumura canke ngo muhagarike imitima, naho mwoba mubitewe n'impwemu canke n'ijambo canke n'icete kimeze nk'ikivuye kuri twebwe, kivuga yuko umunsi w'umwami wacu uhejeje gushika.
ntihakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe, kuko utazoza kwakureka Imana kutabanje kuboneka, kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka. Umugwanizi yishira hejuru y'icitwa Imana cose canke igisengwa, nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana. Ariko ngo hari ikikimubujije, ikikimubujije nuko ishengero rikiri ngaha. Iryo rero we ntazoza kuvuga ivyo bintu tukiri abizera bari muri Kristo tukiri ngaha, zoba twaraduganye na Kristo. Ego mwene data pasiteri, reka ndamuvugiye, ni pasiteri Desire, yavuze ati bamubaje ku kibazo bati none mubona ishengero ryiteguye koko? Yavuze ati ishengero rirarangaye, kandi si we wenyine abibona uko, twese turabibona ko ishengero rirarangaye. Abitwa ishengero rya Kristo bararangaye, ntibiteguye ukuza kwa Kristo. Ico nobasaba, nobabwira, nimwitegure kuko harageze. Ibimenyetso vyarakwiye nkuko yabivuze, kandi nanjye nabibonye, n'abandi benshi bahashitse bamaze kubibona. Ibikoresho byo kubaka iyo ngoro byaramaze gukwira, kugira ngo igisigaye ni umwanya w'Imana kugira ngo ivyo bibe. Inshuti zanje, bene data, nipfuje kugira ngo tuganire bikeyi kuri aya majambo ari ajanye n'iki bihe turimwo, ibihe buri wese muhura ni Hamas ni Israeli n'amakuru menshi, ayo bazi n'ayo batazi. None rero ubuye igikuru cawe wewe no kwihana, no maramaza, kwitegura. Mwene data niwe kunza kuvuga ngo, pasiteri mugenzi wanje niwe kunza kuvuga ngo ni ugusenga cane, ukizera cane. Ego, nuko rero Yesu abahezagire. Mwari kumwe na Irene Nazo. Urubuga n'urwanyu, ukaba ufise intahe ugomba gushinga ngaha kuri uru rubuga, canke uvuga uti jewe ndafise ibyo ngomba kubaza, canke hari ico Imana yantumikanye ngo shikiriza ubwoko bw'Imana, karibu. Nimero yanje ni guteranya 4 9 15 21 35 35 215. Mu Budagi hano i Bonn. Ukaba uri hano mu Micungararo, naho uduhamagare tuzokugendera, hanyuma tuganire. Yesu abahezagire mwese, ndabakunda, ndabagumbiriye. Amen. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mwiza uduhaye wo kubana n'aba bene data, n'aba bakunzi bacu bakurikiye iki kiganiro, kandi azi ko hari benshi baba bikurikirana rwose. Mana ndasavye ngo aho bazitiwe, aho bumvise bagumiwe mu gusengera Isirayeli, ubabugururire. Aho bumvise bagumiwe kudatahura, hari byinshi batatahuye, ubagiriye neza naho bashoboze, kugira ngo Mana yo mwijuru, nuko kwitegura gukenewe, iyo bame biteguye, bamwe twiteguye twese. Turasabiye rero Abisirayeli Mana, Abisirayeli Mana, ngo bashiremwo wa mutima wawe mushasha, ubakuremo umutima w'ibuye. Mana ubahe Mana muri ibi bintu ukubaza ico bari bukore n'ingene bogikora. Mana yo mwijuru, ubongereza ukwizera Mana. Sega w'amahanga turagushimiye Mana, kuko wewe uri Imana ihoraho, watanze n'ubu buryo kugira ngo dushobore kwicara imbere y'ubwoko bw'Imana. Suko twari tubibereye kurusha abandi, ariko wadutoranije, uradukunda kugira ngo tuhabe. None rero dusavye Imana ngo ukore ku bwoko bwawe bw'Abisirayeli, aho bari muri Isirayeli niyo bashwiragiriye,
bose mana ubahe kukumenya by'ukuri, mana yo mw'ijuru turasabiye mana n'abarya bariko barabura ababo nabo nyene bariko baratotezwa, nabo nyene bariko barahura n'ivyago, kandi dusabira n'Abisirayeli bakozwe ko n'iki gitero, abagizwe imbohe n'ababuze ababo, maze mana ngo ubibuke ubagirire neza, ubakomeze, ubarinde databuja mana troma nubwo igoye, wewe urashobora gukiza, wowe nta kikunanira. Turabigusavye mana mu kwizera, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusavye, amen.